Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iki gitondo c'umunsi wa mbere w'indwi w'igenekerezo rya 4 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu ca Uganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzania na Kenya, mwese ndabahaye ikaze ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'ubutungane, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino n'igisata c'indero kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hano kuri Isange TV turayabatohoreza hama tukayabashikiriza yose uko yakabaye atana kamwe kavuyemwo, namwe nyene mukabikurikira vyose umwanya n'umwanya kandi ku gihe. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira ubandanye urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya, vyose bigushikire ku gihe. Perezida Ndayishimiye yemeza ko abanyagiza isukari bafise umugambi wo kumuteranya n'abanyagihugu, akaba afise imigambi yo kubaha amakofi bose. Isukari ihabwa cane cane abadandaza bava muri CNDD FDD. Mw'ishavu ryinshi cane Perezida Ndayishimiye yavuze ikintu gikomeye, arazi ko abansi biwe bakomeye bicaranye mu mugambwe no mu butegetsi. Mu gihugu cose hariko harafatwa abastaneri n'abakuru b'amazone bagirizwa kwiba no kunyegeza isukari. I Ngozi ho havuzwe Buramatari. Nimba abo bose bari muri uyu mugambi wo kwanyisha Evariste Ndayishimiye, harageze ko abwira abarundi uwutuma bano bantu bose, yoba ari General Bunyoni abikorera mw'ibohero canke hariho uwundi mufyoti. Neva kandi yasubiriye kunegura abacamanza. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yagirije kuri uwu wa gatanu abacamanza kumufata nk'uko ataco amaze, akaba yasubiriye kubagabisha kandi ko hazoshuhurira abanyagihugu ku bacamanza barya ibiturire kugira ngo babahane bo nyene. Yagirije abacamanza kugomba kuguma muri urwo rwego rw'abacamanza n'igihe baronkejwe ayandi mabanga, hakabagiriza ko hari abicanyi n'abacangiro. Evariste Ndayishimiye yasavye ko yotanga amamodokari yiwe, ay'umushikiranganji wa mbere n'ay'umukuru w'inama nshingamateka ku bacamanza badashira mu ngiro imanza kubera kubura uburyo bwo kwiyunguruza. Yabitangaje kuri uwu wa gatanu igihe yariko yugurura umwaka w'ubutungane w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Yagabishije abacamanza bagomba kuguma muri urwo rwego n'igihe baba bagenywe mu yandi mabanga. Abasirikare n'abapolisi baremera kuja mu yandi mabanga, ariko mwebwe mugomba kuguma mu rwego rw'abacamanza n'igihe mugenywe mu yandi mabanga. Mwigira iki? Uko akaba ariko yashimangiye. Ukubura ico bubaha. Ndazi ko muri mwebwe hari abantu bamfata nk'uko ataco maze. Sinzotangara umunsi umwe nimwansaba ko ndababaza imbere yo gufata ingingo yo gutanga ikigongwe c'umukuru w'igihugu ku bapfungwa. Ariko murihenda kuko jewe nguma ndi umucamanza kizigenza kandi umwe muri iki gihugu. Niko yabifatiye mu gahanga imbere y'umushikiranganji w'ubutungane, umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika, abasirikare n'abapolisi bakuru. Akomerwa amashi n'isinzi ry'abantu bari baje muri ivyo birori, hanavugirizwa umurisho w'ingoma ku kibuga citiriwe Ingoma mu gisagara ca Gitega. Gushimangira iciyumviro co gushuhurira abanyagihugu ku bacamanza basinzikajwe n'ibiturire. Yashimangiye iciyumviro ciwe co gushuhurira abanyagihugu ku bacamanza yita ko hari abicanyi n'abacangiro, nk'uko yabikoze mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu, mu gihe hariko hahimbazwa umunsi wahariwe imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi. Iyo amakungu ariko yagiriza ubutungane bw'u Burundi kurya ibiturire no kutigenga, ahubwo yategerezwa kuvuga ko abenshi mu bacamanza hari abacangiro n'abicanyi, kuko jewe nk'umucamanza kizigenza mu gihugu ndera.
ni mwebwe bategerezwa kuvuma mukaba mutagomba gukora ibikorwa neza mubimbwire nzobibwire abakeneye gutunganirizwa mukeneye imiliyoni 100 kugira ngo muce urubanza rumwe nzosaba abanyagihugu hama twegeranye ayo mafaranga ariko nta citwazo muzogira na kimwe tange imihoho nimba mutagishoboye gukora akazi kanyu uko akaba ariko yavyunyuye kwerekana ko umukuru w'igihugu ata nguvu afise kubw'umukuru w'igihugu c'u Burundi abacamanza batagomba gushira mu ngiro imanza nk'uko bitegekanijwe bashaka kumara inguvu kwerekana ko ataco nshoboye yemeje ati akenshi ndyama amasaha 3 ku munsi kandi mu mayinga menshi kuko nkunda igihugu canje ariko mwebwe abacamanza mushaka kuronka vyose hataco mwakoze mugaca mwitwaza yegere igihe cose hiyamirijwe inyifato yanyu kuva ashitse ku butegetsi gihutihuti mu mwaka w'2020 muri ruheshi bivuye ku rupfu giturumbuka rw'uwo yasubiriye Pierre Nkurunziza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamye anegura igisata c'ubutungane bw'igihugu ciwe acagiriza kuba carasinzikajwe n'igiturire gushika ku ruti rw'umugongo ababikurikiranira hafi mu Burundi no mu mahanga bakaba babona ko ahubwo yotegerejwe kuva mu majambo akaja mu bikorwa na cane akareka ubutungane bukigenga ntibukoreshwe n'ubutegetsi abandi babona ko yivuguruza kuko avuga amajambo ahushanye n'ayo avuga igihe ariko avugana n'abafasha igihugu ciwe umukuru w'igihugu yategerezwa kuja ku kiva ahubwo mu ntumbero yo kunagura igisata c'ubutungane akagarukana ubwigenge bwabwo akanabutuma bukora neza mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu yavuze gukingira agateka ka zina muntu ni ikintu ciza ariko vy'ukuri yakoze iki kugira ngo akingire agateka ka zina muntu amajambo menshi canke ugukura abategetsi bamwe bamwe ntibikwiye nimba ashaka ko abanyagihugu bemera ivyo avuga yategerezwa guheraheza ukudahana gukingira abategetsi bo hejuru haheze imyaka itari mike bahonyanga agateka ka zina muntu mbere ni naho abafasha Uburundi bomugirira icizere gusumba hamwe bamwe muri abo bategetsi bashengezwa imbere y'ubutungane uko akaba ariko vyashikirijwe na Karina Tatisakian umushakashatsi akorana n'ishirahamwe IDHB mu kiganiro cihariye yahaye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru kw'ijambo ry'umukuru w'igihugu Neva ku munsi mukuru wahariwe imbonerakure z'umurwi wahoze ari umuhari w'abaroberi nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko Inakivale mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu c'u Buganda abarongoye amadini barajwe ishinga n'ubuyererezi buri mu rwaruka abarongoye amashengero y'abaparoti bagize isekeza ryo kurwanya ubuyererezi buri mu rwaruka bikabazanira ingaruka mbi ku bwinshi abarongoye impunzi barashima ico gikorwa iryo sekeza ryiswe stand up and shine kugira ngo urwo rwaruka rwikangure ruve mu biyayuramutwe n'ubushurashuzi turazi ko urwaruka runywa ibiyoga bibujijwe n'amategeko ibiyayuramutwe amarigara n'ibindi ayo mabi nta kindi azana hatari ubushurashuzi inda z'indaro kubaka hataragera gushika naho haba abarwara mu mutwe nk'uko bivugwa n'abarongoye ishengero New Vision ririko riragira iryo sekeza iryo shengero rigizwe ahanini n'impunzi z'abarundi kandi baritabira cane iryo sekeza co kimwe n'impunzi ziva mu bindi bihugu ziraza nazo nyene inyigisho bahabwa zikaba zerekeye kwihangira imirimo n'uburongozi bwiza Nakivale womenya ko irimo urwaruka rugwiriyemwo abatagira ico bakora ku bw'abo barongozi mw'idini ishaka ryo kwiyumvira bishasha ririko riragabanuka mu bantu abarongoye abandi hamwe n'urwaruka rwitabiriye ivyo bikorwa biyemeje kudasubira kwisambura nyabuna bavugana ko bazohuza inguvu baharanire iterambere ryuzuye basaba abo barongoye amadini kubafasha kuja mu makoperative baheze babahe udutahe kugira ngo bikorere ibibinjiriza udufaranga abarongoye amadini n'abarongoye abandi biyemeje gukorera hamwe mu kuvugira muri HCR urwo rwaruka rwerekanye ishaka ryo gushinga imigambi ifadika womenya ko ikambi ya Nakivale irimwo impunzi zirenga 140 abarundi bakaba barenga 33 ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi
ndetse n'ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi.